Mwigeme w'imyaka 18 ariko asohokana ano mupapa w'imyaka 30 canke 40 prido kahanta bajya bigeme kumbure wewe nka wewe ikintu ca mbere na mbere nyamukuru basohokana n'abapapa bangana na base wabo biba bivuye kuki bon cendi baza amwe babahendwa n'amafaranga bahendwa n'amahera kandi biravana n'ingeso y'umuntu ashobora kuba ari umwana atifisi wabo atahanarigeza kumvuza bwa bukene akacagirane akagageza kurondera ico yipfuza icashaka hari n'abandi bana usanga ari ingeso ari yo mico yabo ariko kujya no kwitesha agaciro kuko iyo umwana w'umukobwa usohokanye n'umugabo kanaka icambere bajya bapapa nabo je ndashaka kumenya ico baba bariko bararondera kuri bajya bana vrema ahubwo je ndi kwibaza eske nk'ubunye ujya mu papa mu gihe yosohokana uwundi mwana mukobwa akiri muto hamagera mu kabare agahura n'undi mu papa nawe yasohokanye umwana wiwe eske yumva gute mu mutima wiwe donc mu papa yasohokanye umwana acahura n'uwundi mu papa yasohokanye umwana wiwe ego muri ico gihe ndibaza wewe wibaza reaction ci haba muri ako kanya yo biya icambere umupapa yomaramara se umwana niwe yomaramara bavuga ngo sene wotinya gukina yoba sene nkiya sene wotinya gukina sene yomara Igozen TV. Nukura kunzwa Igozen TV much respect to you udukurikirana gatanu kuri kagenzi kako ndacari N-Pro umusatirizi ubu barampaye n'irindi zina ngo nitwa Gitega how kubera ko ngo buri munsi ndiko ndavuga Gitega nahisiga inyuma ariko nta muntu atazi Gitega bro hanyuma uno munsi turi hahandi nyene muri cya kibanza cya kindi twahuriramwe n'abaririmbyi batandukanye kumbure baje guhiganirwa baje kugwanira za miliyoni 30 hano hasa handi ni ku Ngoma Bar akabare kameze neza cyane akabare kizewe nk'umusatirizemo bamuzi yuko nsatira ndirukanga nkava ngaha nkaje hariya kugira ngo ndabazanire impano na cyane ziya mpano wamumenyereye n'izindi shasha kumbure ziba zizananye inguvu zidasanzwe hari anye cameraman ngira urabona umwigeme mwiza abona umwigeme mwiza nabazaniye nk'umusatiriza ariko imisore ntimusaba kanimero kiwe muvuga kase mugomba kumusupportinga kubikorwa akora ariko apana kuko ansaba mumutesha umurongo ndabesha oya ntabwo besha ariko waduza akajwi cyane navuze nti oya ntabwo beshe ego sure ndakubaza izina ariko je ndakuzi gusa nshaka uriya wo mu Cankuzo uriya w'Iburayi uriya wo muri Amerika nawe akumenye uri mu ntoki bon ndumukinya wa film ego ubuzima bwo kuba muri mariage ububona gute muri kazoza ntabwo wagize mariage burya no ntabwo nayigize cyane filme ego so je nabonye kumbure foto yanyu iri kirasirikira cyane cavuga ati umwigeme je ndashaka kuzomurondera kugira ngo vyukuri atubwire uko ubukwe bwagenze oya ijyane filme ego filme kumbure izoza ku izina rya tuzobamenyesha ariko nakabanga zogakata muri montage ikiganiro wimbwira oya sishobora wagene na ukenya uriwe ndavuze ko witwa bon ku mazina yanje banyita Niki Anik ego wimva gute uri kuganira n'umusatirizi kuri Igozen TV namahoro yose bwatinye aya maso ngo nkanura cyane ngo ndateye bwo ntabwo no gutinya nta muntu ntinya wapi ampunoti Imana yo mwiciro gusa yonye nansumba ego ubundi wewe usanikina Knowless kubera ko abariko bararaba ikiganiro bati ndamudada ko avuga ikirundi neza ariko asa n'umuhanzikazi Knowless ho uramuzi Knowless ndamuzi ego aco musana ntana kimwe abantu bafise inyanyi ngo hariho karite kumbure igenda ibaranga cyane wowe uyizi oya uyimbwiye
anafimenye ngo ntashobora kumara umusegonda atari karatwenga aya ni coko we nawe niwamara imisegonda 5 udatwenze ash amahera ngaya okay cameraman urabona iyi note urayibona sawa je ndayimuhera kuri kamera nyene akamara umunota adatwenze ce ndayimuha okay sawa iyo wumvise kubaka kurongogwa ikintu muri byo utinya dukuyemwe wa mwanya ikindi utinya bari cyane ikindi ntinya ntaco wapi nta kimwe utinya ku mugabo oya umusore utinya mani kugomba kumbaza birebire ani kugira ngo utangure kuja muri film kumbure acting je ndashaka kumenya vyaje gute kugira ngo utangure kuja muri filme kumbure ukine mu bandi bigeme ushobora gukina uri umwigeme cyangwa ugakina uri umumama vyaje gute iyo mpano wayimvise mweske nivyo wiyumvamo kuva mu bwana canke n'umuntu akubonye akavuga ati ndavyo look fise ugiye gukina kumbure vyo kubera bon icambere novuga ngo kuva nkiri umwana muto cyane narakunda kurora amasinema narayarorera ariko narumva ndabikunza ko sinigera mbona ko nanje nobishikaho sinigera mbona ko nobikora ariko nanje nagiye kubyisangamo ego umukinyi w'amareresi kumbure yakuryoheye yakumotive akavuga ati nanje ndashaka gukina nawe nkawe yabaye nde duhere mu gihugu cyacu cy'u Burundi bon narakunze Fanny Lavine ego sinema yakinye yakuryoheye ituma kumbure nawe ikumotive yaje kwizina rya none kurambaza byinshi menye ko ndamukunda nuko umunsi wa mbere uraja muri filme sishatse kugaruka ingene yitwa ariko umunsi wa mbere uraja muri action akantu ka mbere ikintu ca mbere cakugoye umunsi wa mbere wawe gukina cyabaye cyahe icambere nagize ubwoba bwinshi cyane naragize ubwoba bwinshi cyane sinari ndabimenyereye navuga ati mbe ninje imbere ya kamera ndifata gute hani gihe usanga uri kumwe n'abantu mutamenyeranye ntuzi imico yawo ariko ko nagenda bamwe niko nagenda amenyera menye ko nifata ego nuko sene kumbure ihora ikuryohera gukina iyo muri action muri ko murakina sene ikorohera cyane abari sene nkiya hariho sene y'ukurira hakaba na sene y'ugutwenga sene re muri zikunda kukorohera sene y'ukurira ndirira gato oya sivyo turimo no gutwenga ndatwenga gusa nyene sene inyorohera cyane niyo kurira ikibazo ni cya kindi nyene nguma ngarukana abaririmbikazi n'abakinyi b'amareresi n'abantu bakunda guhura n'ibibazo bitandukanye na cyane mu kibano kumburi bakavuga ati ujya mudada ni bakamufata nk'indaya canke bakamufata nk'umudada gendana n'abahungu benshi bivanye nuko baba kubona wowe kijya kintu kumbure cyo kubitirira ibica nk'ibiriya kubera ico muri kubera ivyo mukora bajya abantu kumbure bacibaza ibintu nkabijyanye wababwiriye bon fatiye kuri barya abantu bibuka ko batandukanye kira muntu wese afite uko aremwe ashobora kuba ari umukinyi akaba afite ingeso ziwe nanje ashobora kuba ndi umukinyi nkaba afite ingeso yiwanje nyene ni sandwich ariko ico novuga si bose vraiment si bose ndavye nko muri timu yacu vraiment bon novuga ngo turi abantu basenga nta bintu bibi vraiment tuhakorera oya turahanurana turasengeranira kandi ibikorwa bikagenda neza ego sene wotinya gukina yaba sene nkiya sene wotinya gukina sene yo mara oya udakinya none erega imbere yuko hanura umumaraya ushaka kuba nkawe kwanza cyambere sene wotinya gukina ni sene no kinira muri chambre ariko guhagarara muri chambre birasanzwe guhagarara birasanzwe hari n'abakina baryamye mu mashambre yose no isimba nta no kina fate okay nk'ubu wakinye wagize mariage nujya mugabo wawe muri film none gasha muzogira mariage hama mureke kuryama hari ibyo tutazoshiramo mariage mwarayikodze none hari abantu bagira mariage hama ntibaryame bon
ubundi dufite intumbero turiko turashikaho igikuru ntabwo ari kuryama ako dufite ico turiko turashikaho ico dushaka kuzokora twebwe ubwacu ego ubundi mukina nk'abasenzi nyene twe tukina nk'abasenzi amabizu hariya anye ntarimo oya nubwo yojamwo biravana aho umwe wese abafise jere nariko ndakubaza uti ingene ushobora guhanura indaya utabanje kuba nkayo kugira ngo ushobore kubivamwo kuko deja imbere yuko uhanura umuntu anywa itabi nawe ubanza kurinwa hama akabona kumbure consequence ikubayeko none ijya ndaya uzoyihanura gute nawe utabanje kwagitinga ukaba nkayo oya simbona uko noyihanura kubera ntabyo ndacamo nuko reka tubandanye ariko mbere ko tubandanya turashaka ko utubwira mbega filme zanyu zica kuri yahe channel nk'abashaka kuyiraba bashobora kwandika gute kugira bashobore kubatora vyoroshe nk'abashaka gukurikirana ibikorwa vyacu bashobora kwandika TV tubona ibikorwa vyacu yego ubukwe bwarakozwe ariko abisubiremo cyane abasore ntimwitinye ngo yarakoze ubukwe nta bukwe nakoze abasore ntimwitinye nta bukwe yakoze bijya ni challenge kumbure ni scene yakinye yakoze ubukwe aracari inkumi ntimwitinye rero ijya filme yanyu rero ukumbure wakoze ubukwe tuyitege ryari nayo mu minsi mikeyi cyane yaje habona ndibaza nta kwezi kwa gusigaye yaje habona vuba cyane yaje habona ego ugitangura gukina iwanyu muri famille ntabwo byoba byarabaye intambamye kumbure bamwe bakabikubuza ego arimwo aramwe usanga batabikunda ariko nawe usanga babikunda ariko aho niyo hageze Imana nyine niyo yikorera kuko twebwe nk'abana b'abantu hari ibyo ntashobora kandi nkuko na famille yombwira ati reka candeka kubera abachanse kubasha ego none ariko nibaze ko aribo bakurekuye kuko deja ubu bujya bukwe bwanyu ni benshi bamaze kububona nanje nk'umusatirizi nahise ndabashira kuri stati ni benshi babubonye rero ariko kumbure mu gihe uburi gukora ikintu ufitiye impano irevure yuko umuntu atokikubuza ngo ucuhita ukivamwo ahubwo basigurira ati ibintu naho ndabirimwo ntibizotuma binkoresha amakosa narababwiye narabasiguriye barabitahuye ijya ni filme kandi ifite intumbero ntabwo ari mariage muri filme ngo bijya byo kwiryoherano ifite intumbero namba twakinye dufite ubukwe ni kwa ico tugomba gushikaho harimo inyigisho zitandukanye cyane ego waciye ushaka kubukora byanyabyo ntabwo nashatse kubukora ubundi ukibona ijya foto gusa nta gasantima k'ubukwe waciye ubwira bwa vrai atari bwa filime icambere uravuga ati Imana nanje uzompengire mariage nambara urushungi namba narabonye hajya muri rya filme urushungi irumbereye ndavuga ati ndashaka uzogwambara ndi imbere y'abantu ndi imbere y'umuryango twishimye cyo navyiza kurusha nihagera uzoprefera umutipe wa gute nabirenze ibanga nuko Anika mbere yo kurangiza kumbure hari ikintu cyama kingarukana na cyane aho ugwaruka rw'abigeme gubu rusigaye rufise imico atari y'abarundi kazi na cyane ugasanga umwigeme w'imyaka 18 ariko asohokana ano mupapa w'imyaka 30 canke 40 kwanza nka 40 prido 40 bajya bigeme kumbure wewe nka wewe ikintu cyambere nambere nyamukuru basohokana n'abapapa bangana na base wabo biba bivuye kuki cendi bazamwe bamwe bahendwa n'amafaranga bahendwa n'amahera kandi biravana n'ingeso y'umuntu ashobora kuba ari umwana atifisi wabo atahana arigeza kumvuza bwa bukene akacagirane akagageza kurondera ico yipfuza ico ashaka hari n'abandi bana usanga ari ingeso ariyo mico yabo ariko kujya no kubitesha agaciro kuko iyo umwana w'umukobwa usohokanye n'umugabo kanaka icambere
nta gaciro usa muri we nawe musore we yaragufise k'agatima ntaba akiza kukubaza cuno bahanura rero nk'abakobwa turi mu runganwe rumwe batoyi banje bakuru banje vrema twiyubahe twiha agaciro kuko ngo niyo utiha agaciro iyo utihaye agaciro nta wundi muntu yigera guha agaciro nuko bimeze irusha ko twiha agaciro iyo tutaronse tukihangana kuko nta muntu yamaronka ibintu byose ukihangana ugasenga Imana ugasenga Imana haba Imana kagucira inzira kandi byose ndazi biragenda neza bajya bapapa nabo je ndashaka kumenya icyo baba bariko bararondera kuri bajya abana vrema ahubwo je ndi kwibaza eske nk'ubunye ujya mu papa mu gihe yosohokana uwundi mwana mukobwa akiri muto hamayegera mu kabare agahura n'undi mu papa nawe yasohokanye umwana wiwe eske yumva gute mu mutima wiwe donc umupapa yasohokanye umwana aciye ahura n'uwundi mupapa yasohokanye umwana wiwe ego muri ico gihe ndibaza wewe wibaza reaction ki haba muri ako kanya yo biya cyambere umupapa yomaramara se umwana niwe yomaramara bavuga ngo ico udashaka ko bagukorera ntukagikorera abandi siko rero novuga ngo abo bantu vrema abo bapapa vrema aranatwumva ari nyabo bapapa nukuri abo bapapa nukuri nimwiyubahe vrema mwiha agaciro ndira abakecuru mungana no abakecuru ni abareki buriya iyo umuntu mukundanye akakuvanga ukamenya ko yakuvanje umutima wawe urababara cyane siko nukuri aba papa nibiyubahe vrema ona abana batoya mama wanje namwe mwabakobwa mwe nukuri nta byiza biriyo atari umuruho ataramarira nta byiza biriyo pe ubundi baravuga ko bajya abapapa kugira ngo baje muri izo ngeso ngo biratuma kumbure n'abagore babo ukuntu baba batabafashe neza abagore babo sinzi ako nubwo batabafashe neza mu gihe bemera ko bazobana yemeye ko bazobana akaramata rero mu gihe vyari bimeze ukonye bashobora gukosorana hagati yabo akihangana byase na chance nta birenze nuko nk'umusatirizi kumbure muba muzi ko ikiganiro canje twibaza muri ibintu byose na cyane cyane aho tuba tuzi ko indero nico kituranga abarundi n'abarundikazi anika shaka kumbure akajambo kanyuma wombwira bari ko baradukurikirana na cyane cyane sibe kuri babandi nyene babiyumvira ko ibi canke ibiri anye mwebwe bakinyi b'amareresi babigeme bon ikintu novuga ku bantu bari ko baradukurikirana novuga ngo nukuri isi bose ego hari abusanga bafite izo ngeso bafite ingeso mbi ariko ntabwo ari bose sinzi ngiyani ko ntaraje mu matimu menshi ariko timu yacu vraiment ndayizeye ni timu y'indero irarera ibintu byinshi kimwe gusa vraiment namwe babakinyi amareresi kabisa ilfo nyene ko mugirana mwicunga ilfo ko mwicunga kuko niyo utiha agaciro nta wundi muntu n'umwe azokaguha nuko bimeze mushishikare gukora ibikorwa byanyu nuko reka tubashimire bakunzi ba Eagles TV muri rusange aho muri hose turazi ko mudufollowinga noneho sinzongera ndababwira ngo gira subscribe kubera ko nta ukunda umusatirizi nta ukunda gitega kumbure ico kinataragikora nkuko uno munsi ikiganiro twakoze ari kiganiro gihanura cyane na cyane ugwaruka na cyane kandi kuri babavyeyi baciyumvira ko abigeme bakina amararesi arabigeme bari mu mico mibi ni sivyo na gato kuko bajya nimboneza za buri muntu wese kugira ngo bijya bakina ni ibintu bibaho sivyo none bijya bakina ni ibintu bibaho rero barabidukinira kugira ngo dushobore kuvyigira reka ndagusezerere ndanagushimira cameraman watumye kumbure Anika mushobora kumubona neza freshere ziwe mukazikabashikira neza mukazibona bien inyenyi yiwe hariya anye ya karite ndayibibutse ko muze mu bipine umuntu afise inyenyi ni umuntu hambere adafise inzigo sivyo umuntu afise inyenyi kandi n'umuntu arangwa no gutwenga reka ndagushimire ndanagukeze wewe aho uri hose uyifise
Igozen TV.